yes ndagarutse kandi Amayagwa TV turagarutse kandi Amayagwa TV tubifuriza umwaka mwiza umwaka mushasha w'ibihumbi 2023 ubu rero tuje n'ibintu bitoroshe ni Amayagwa TV tuguma tubifuriza umwaka mushasha imigisha ku bantu bashaka iterambere abantu badashaka iterambere Amayagwa TV babona ba umugongo no musi rero tuje n'ibintu bishasha tuje n'ibintu nyabaki tuje kuvuga umuntu nyabaki ndabafinze umuntu tuje kuvugana bamwita ni mbega mugenzi wanje ni kiko buri musi wonda mbega mugenzi wanje ni kiko buri musurira mwamumvise iyo ndirimbo muca mumva direct ni The Fighter ni Peace and Love ni The Fighter production ni Vichou Love rero ninde Vichou Love tumuzi kuva kera Vichou Love yabikoze neza ari kumwe n'umugwi wiwe wa Peace and Love bari kumwe na Bobo Bosco ariko kugeza ubu ntibakiri kumwe na Bobo Bosco yibereye mu bwami bw'Imana yibereye mu ijuru no musi rero ariko tukuma tuvuge kwa Vichou Love ninde n'umwanditsi mwiza umwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane umwanditsi w'indirimbo zifite mwinshi zitambika ariko The Fighter rero barabikora neza umwaka twashoboye kurangiza umwaka mwiza watubereye mwiza w'imigisha wa 2022 ubu rero twinjira mu mushasha dukeneye kumenya rero bishasha kuri Vichou Love ukuntu atanguye umwaka rero Vichou Love na The Fighter production hamwe na Peace and Love bishasha ni kuri numviza kwanza ndakubwiye hari amajambo 3 ngomba kuvuga amazina 4 ngomba kuvuga iya mbere ni Zion Beach izina rya kabiri ni The Fighter production irya gatatu ni Peace and Love irya kane rero bamwita Vichou Love rero nkuko mubibona ngaho ku masanamu ico ni kibanza cyiza cha Zion Beach urabona ingene gisukuye ni kibanza kiri hejuru y'amazi hejuru y'ikiyaga murantunga gatoya akajuri kameze neza ari ngorane inga ku muhogo mugabo naco turashobora tuguma tuvuga ukuntu bimeze ijuri shake ricike mugabo nguma mvuga rero bishasha re nibihe Vichou Love Zion Beach The Fighter production Peace and Love hejuru y'ikiyaga Tanganyika ahantu ku mafi ni kuvuga muri iyi minsi Peace and Love The Fighter production na Vichou Love bariko bakora ubu bararonsa amahirwe yo gukorera karaoke kuri Zion Beach bishasha rero Mutari wafana b'umuziki ndundi Peace and Love The Fighter production Vichou Love aho mbamvuze umuntu umwe mumvise ayo mazina 3 mbamvuze umuntu umwe ni kuvuga muri iyi minsi umunsi wa mercredi n'umunsi wa dimanche haba ariyo karaoke ya Peace and Love Vichou Love The Fighter production kuri Zion Beach rero ni inyuma ya Tampete abazi ikibuga cya Tampete ari akabarabara kivu ubandanya ugeze kuri Safari Gate ucubandanya gatoya cubona pancarte yanditse ko Zion Beach bakora amasaha yose kuri yose ku bakunzi ba karaoke ku bakunzi ba Peace and Love ku bakunzi ba The Fighter production ubu Peace and Love ikorera karaoke hejuru y'ikiyaga Tanganyika ni kibanza cyagutse ikibanza kirimo ibintu ushobora gusamarira dufate nk'ibijanye n'ibikoko urashobora gusamarira haba ari amafi haba ariyo ibikoko bitandukanye ingona idendo ubukwavu n'ibindi narize kuvuga ngaha kuri kamera rero ikintu kinzanye ngaha kumwe nyene mora nshigikira abaririmbyi b'u Burundi
nico kizanye ngaha. Peace and love. Vichou love ni umwanditsi mwiza, arabikora neza cyane, akabikora neza cyane ku buryo asohora indirimbo zifise amasanamu meza cyane zisayangana, ariko twebwe abakunzi b'umuziki ndundi turafise ubuntu tubicisha hirya no hino, nidukurikirane rwose ibikorwa vyiwe ukazusanga views akubise neza cyane, kandi yarakwiye gufata ukuntu tumuteza imbere, asohoye indirimbo akagira zigasohoka neza, zikaronka views zikwiye, nawe nyene biratuma bimutera intege ku buryo ashobora undi munsi akasubira akaduha ikindi gishasha. Ubu rero nitumute hasi, tumushigikire, tumukurikirane rwose. Urabona ko 2023 wewe ayitanguye yinjiye neza ku bintu vy'akaga, yinjiye neza. Ninda uragirira karaoke hejuru y'amazi atari Vichou love kuri Zion Beach, nkuko mubibona ngaha kuri afishe, murabibona neza mwese yuko Peace and Love Karaoke Zion Beach. Uvuze Peace and Love umva The Fighter Production, ukumva na Vichou love. Abakunzi ba Vichou love, abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi, jenga umangaruka kuri vya bindi nyene. Umuziki wacu nito tuzowujabukana, nimba tuzowucisha hejuru y'amazi canke tuwucishe ku kiyaga, ariko umuziki wacu ujabuke. Rero muko muvugana nande kuri micro ni Vichou Familia, nkuko musanzwe mumenyereye. Jewe sinza navyorosha iyi 2023 nzokora ko nshaka uko shoboye, naho nguma mubitisha swata vyose zikabanyeya, ariko ni kwa kunyene nari yakiriye tuvyose twaje duke. Imana ikumiyeza gira abafanzi banje, abakozi b'Amayaga TV, abakozi b'umuziki ndundi, nimune hasi ifoko nanje mbona utuvyuzi tuduga muri 2023 ivyuzi ziduge neza, naje shobore kurarama ku gatebe mvuge ni Vivye, naje ndararamye ku ntebe vyuzi ndiko ndakubita vyuzi, nicare kunyega mvuga ni ngeretse akaguru ku kandi, mvuga ni jewe Vivye ndiko ndakora bishimishije. Ndabona yuko hari itandukaniro hagati ya 2022 na 2023. Rero kuri ivyo rero ikintu nyamukuru rero Vichou love The Fighter Production na Peace and Love kuri Zion Beach mercredi na dimanche amasaha yo kumugoroba. Kwinjira ni ku buntu, ku kayaga keza, ku kibanza kimeze neza, ku mazi ameze neza, ku bintu vy'isamariro, mvuga ni ibintu vy'ibikoko bimeze neza bibereye ijisho. Murabizi yuko ibikoko biri mu bintu uvuga ni vya environnement, ibintu dushobora gukingira. Karibu rero mwese dukora umuti Vichou love, dukora umuti na Zion Beach, dukora umuti na The Fighter Production, dukora umuti na Peace and Love. Yari Vichou Familia kuri micro, nkuko musanzwe mumenyereye. Ni Amayaga TV, tuguma bifuriza umwaka mushasha, tuguma babwirani bonane mwese. Turacari mu kwezi kwa mbere, ukwezi kwa mbere kuba umwaka ubukiri mushasha, tuba tukiciteze ivyiza vyinshi vy'umukama ku bantu bemera. Ku bantu batemera nabo jewe nituri kumwe, ku bantu batemera Imana jewe nituri kumwe, aho ndabikuye kwa maboko. Ariko ndazi abakunzi b'Amayaga TV mwese, ndazi muremera Imana. Rero dufashe dushigikirane umuziki ndundi. Ndabatumiye Zion Beach, Peace and Love, The Fighter Production, Karaoke. Icyo ukora wewe urinjira, ari abantu bakwakira neza, ari abantu bashobora kugufata neza. Ntiwideplasa ngo uje kurondera ivyo urondera, wowe ushika ku kibanza, ku kazi kikameze neza, ikibanza cyagutse, parking yagutse, sibya gufata ngo imodoka
hariya ukahita hariya ukacuga umubura amahoro kubera imodoka yawe security imeze neza imodoka yawe nta kimwe yoba wewe rero ukora kuza kicara ugatuma ko kantu ari abantu bakoze Imana bagufata neza amafaranga kawe kabaye ntikavuna kabaye imeze kameze neza rero Vichou Love nimwibagire mercredi dimanche amasaha yo kumugoroba rero twebwe nka Mayagwa TV tubabwiye ni karibu cyane dushigikire umurundi ku bintu ariko arakora vyiza bimeze neza igituma aronka amadiri nuko akora neza rero tuteye intege nabo bandi bose bako barakora mubandanya mukora neza Imana iri imbere byose nivyo mukama ndangije vuga ni peace and love